turacyabandanya rero kubera iyi nkuru ya Paulo byatumye nshingamo n'intahe rero ntitwari bwamare igisomwa twari twavuze turacyari kuri 28 kuva ku karongo ka mbere kugera ku ka 10 ariko ubu duhava tuwinjira ku kindwi tubandanye dusigure rero duhereye kuri aka karongo ka gatandatu ariko ndasigura bigatuma mvugamo intahe cyane reka tukagaruke ko aravuga ngo abari ngaho bo bari biteze ko abyimbirwa canke ko yeguka bamaze kurorera umwanya muzima bakabona nta kantu kukubabara yumvise baciye bahindura imvugo bavuga bati wa wundi ni Imana. Aha rero hatumye mvuga amajambo menshi shinga intahe kandi burya biba bikenewe kuko hari genda bivuga hari abantu bana bantelefona abantu mira ama audio bakambira ati nukuri haje hano wambwiye gutya nanezerewe byatumye isubiramwo inguvu nari nabuza amahoro. Basi rero abantu bakaguhagurukira muri karatiye abantu bakaguhagurukira ku mutumba abantu bakaguhagurukira muri village nyinshi mu makambi y'impunzi bakakuvuga bakakwambika bantu b'Imana. Hari abantu bazi kuvuga bazi no kwambikana ibara kandi muri abo nanje narindimo jewe ku rusaku jewe kukuvuga kandi burya ndababwiza ko urusaku ruraryoshe kuvuga urusaku ruraryoshe kuvuga ariko kandi nigwa rwa mbere ruturira rukwega ingorane imbere y'Imana kuko hari igihe uja mu rusaku ugasanga wakwije ibihuha by'ibintu bitari byo ugasanga wavuze ibintu atakuri bifise nawe ubwaho kumva mu mutima uri kurasha. Ariko hari ibintu abantu tuvuga canke bavuga ari ukuri ibintu rero iyo biba ari ukuri ibyo kubivuga ni sawa ariko iyo uri kuravuga ibintu dahagaze ko neza ibintu utazi uri kuraserereza umuntu uti wumvise nakamwe bamufasha sambana ugacujamo nawe ukemeza ko ukumva mega kandi kumbure bamubeshera nukuri icyo ni icyaha nawe uri kuri uragira. Rero urusaku tuze turaraba urusaku tuvuga ibyo tuvuga kweri nyimba tuba tubihagazeko. Basi rero Paulo yanzoka yikumumuriye mu muriro abantu bararindira ko agira icyaba barabura bari bazi ko Imana imuhanye agiye gupfa. Paulo ntiyapfa. Paulo Imana iramwimana. Paulo Imana yaramukunda nkuko nawe rero ibyo bibazo biza bikakumatako. Niyo mpamvu nari nababwiye ikibazo cy'umwana wanje rero nibyo kubera ko kwari gusenga ese icyo gihe banamvuga nihangayikiye ngwaye n'ukuguru bamwe bakavuga ngo ahubwo iyo baguca nakorewe operation ngo iyo bamuca ukuguru ngo abana baramunaniye abantu bakavuga ko abana bananiye abantu bakavuga ibibaho n'ibitabaho ariko umukama yeza abana nanje. Rero icyo gihe nyuma nzana nerekwa cyane navuga ati neretswe ibi bamwe ngo hari ibintu nyene ntosubiramo ukuntu byavugwa ariko kandi kubonekerwa no kwerekwa kwa kuri n'ubu kandi iyo ngabirano ndayifise Imana yarayimpaye. Basi rero ubu rero umuhungu wanje wa muhungu wanje yari yarabaye kirara n'umugabo arafise umugore bamaranye imyaka 3 kandi babanye neza yarabaye umusirimu uwo muhungu wanje nubwo afise amaderede ku mutwe nahora numva ayo maderede ambabaza numva yamayo giriki ariko nacyo bitwaye atari karagendera mu byaha atari karagira iki nta kibazo ariko ndazi ko inzoga ndazi kuntu yamwe bitabi biyayura mutwe agatukana kantu kakamvuga ibaze kandi barababwire abantu b'Imana Yezu n'igitangaza. Yezu rero hari ibintu adukorera nyene kugira twemeze
mu minsi iheze nagiye ahantu gukoresha imodoka ndayisigayo ndavuga ati reka ntambuke ndatambuka mva aho hantu ntambuka urugendo rw'iminota nka 40 hanyuma nyuma nza gutambuka subira kuyiraba nk'iminota 40 canke yego 40 gutyo kubera ko akuguru nakorewe operation hageraho numva ko ndushe kweri hanyuma sinzi ibindi bintu nagiyemo n'ubundi biba ko ntambuka bukeye ca ntangura kumva mu ivi hariko aranje rero naho mfukama ku rusengero kera bwa mbere bakinkora sinapfukama mugabo Yezu yigeze kumbonekera ca ntangura kuza ndapfukama rero naho ranje mu rusengero nkapfukama napfukama nkumva ndanababaye ndavuga ntiyo Yezu uko ko bagira bongere bankorere operation kandi ntangura kwiyumvira ibyo bari barateguye ko bazonkorera operation ego ndavuga nti ni jewe nikwegeye ingorane natambutse umwanya munini kandi hari ibikorwa nakoze byo gushomba ibivunda bishira mu mirima nitwa ngo nariko byitwa amagadeni basi nkora ibikorwa binduhishije bituma rero ivi rimbyuka ndavuga ati ndate karambanye rero ndafata sinijajaye ndagenda ngura umuti wo gusigako mfata igitambara nja mu kigoshusha amazi nja mu kigo ntangura gukanda ivi wa muhungu wanje avuye ku kazi azanye mutoyi wiwe aza mu kigo gipanga je kundaba casanga niko ndikanda mbega mawe kuri ikanda nibiki mwana wanje rero ivi numva ryatanguye kumbabaza ati nukuri numva nsigaye ngwaye pe ati kweri none wagiye kwa muganga se none se mwana nje ko bari barambwiye ko bazonkorera operation yeza akanyiyereka kankiza none sinzi ngene byangendeye mugabo nije nikwegeye ingorane nukuri ti ahubwo Yezu narabukundi kuntu yomfasha kubera ibintu birankomereye ngo mawe rero ahubwo ngo nukwiye kuja kuri bajya baganga basanzwe ngo nukuja muri privé toya tinzogenda ku mudogita wanje umuhungu wanje yaciye agenda arambukingira rendezvous canke appointment numvise telefone ambwira ngo mawe ngo ejo nzoza kugutora isaha izi n'izi ndakujane kwa muganga nakubukingiye rendezvous ati bizogenda ukunukunuko nabwira mwana wanje wewe ayo mavuriro ya privé yagiye ngo ntangorane erega buke nagize gutya mbona baraje n'umugore ngo sinakubwiye ko nza kugutora ndakaraba duca turagenda hanyuma numva amafaranga bariko baravugana numva umenga nobabara mugabo muri wundi mutima ukambwira toya reka mbona urukundo rw'umwana ijwi rikambwira ati la urukundo rw'umwana nga umuhungu aramvuje nyuma baca bavugana ikindi gihe ndanababwira nti none je ndafise concession ni ikande baha umuntu atishoboye kubera jewe ndi mu bantu batishoboye mbere nkanahanurwa n'umugumuga ariko nyene bene ayo mavuriro yikorera utwabo ntikora nyene ibintu nk'ibyo basi rero aca baramvura barankorera ibyo bankoreye nyuma banavuga ibintu byo kuncisha mu mashini nababwira ntibyihorere none je ndazi ko mfise ibibazo binibi noza no kubitora kwa dogita wa family canke iyo bankoreye operation kera nkabibazanira ngo ya mawe ngo we ngo byihoze ngo mawe ngo nta mahera twebwe turiko turagusaba ngo je ngo ndeka ngo ibyo ndiko ndakora ndabizi ngo kandi ndazi uzishima kubera hari igihe nama mbabara n'umugongo ubwo nyene urumva yaramvuje rero buri ndwi zibiri buri mu ndwi araza kantora kanjana bakangorora bakankorera massage ku maguru mu mugongo bakashira ku twuma tumamora arige ngera mu mbona bose zarakorotse nkiyumvira ntari komana uyu ni wa mwana burya ndababwire
nukuri Imana yo mwijuru ni Imana pe. Ntuzobone hari gihe umwana kubera nabi ukumva ukibaza ukanicuza icyo wamubyariye, kuko harageze aho nibaza ati kuki ntamenya ko ibi byose bizogenda uko, kuki nanagaruka ko namubyaye mu nkiri muto mu buryo ntari niteze. Muri icyo gihe nari mbabaye, ariko ubundi mwanya bwaho no cyenda shima Imana, kuko Imana nahora nayisaba ko izo umwana w'umuhungu yari yaramumaye, nubwo biriko biragenda uko umukama azongirira neza. Rero muri make umuhungu wanje aramahoro, twe nawe mbega abana bose fise turamahoro. Ubu unyi bana b'Imana ndi mu nyishu pe, ndi mu nyishu. Urumva umuhungu wa mbere n'umugore wiwe bameze neza. Ikintu sengera n'abanyumva muzoza muramfasha gusengera, muzofashe baze bapfunga impeta, kubera twama turiko turabyiyumvira ko. Rero ariko nituraronka uburyo bwo kubikora, ariko Yezu wenyene ndazi neza azobifasha, azobikora, azoduha tuzobikora. Baze bapfunga impeta babane rukristo. Rero abana batoyi bameze neza. Mbese babandi bahora bavuga imvugo zarahindutse, kandi nahagaritse ijya audio ndiko ndababwira, ndacyumvise ndakibutse, ndiko ndababwira nigeze kugira iyerekwa. Umukama arangira ati vuga ubutumwa mwana wanje, ubwira abantu bari muri iki gihugu b'Abarundi, muri iyi ntara yanyu, ubabwire basenge, bace bugufi basenge, kuko ingo nyinshi zigiye gusambuka. Nibatasenga bango bace bugufi, ingo nyinshi n'abana bigiye kuba bibi. Ati kandi nawe uzurabasengera cyane. Mana hari gihe ndonka message nkumva umenga sinona bivuga, mugabe iyo ngumye sunikwa nkabivuga. Ndakora video n'amawodi, ndabikora ndabinyabagiza mu bantu, kuburyo mbere naza ndiyaranja no kugira abo Barundi zibashikeko. Umugabo bamwe baca banseka ngo bavuga ngo arerekwa, ngo yerekwa. Mugabo ubu hariho ababyumvirize bavuga ati nyamara Zipora bimwe avuga, nyamara Imana iba yabimubwiye. Bana b'Imana, nyimba ari ingo zisigaye ziteye agahinda, ni ingo ziri muri Melbourne. Ego bantu ba Melbourne muzonyumva cyane, mwama munyumva mushaka muhererekana ibintu, nimusenge nimukobye. Bantu mubize abana babaye ibidebire, babaye byakararanganye, ja kumavi. Hari abashika mu mabanurira ati Imana yakumbwiye kwiga nibi, bagaca bagenda baramvuga, bagaca baza ngo yigira umukristo, ngo yiyambika amashapure, yiyambika ngo umukristo bwiwe buri he, ngo nagende, ngo bakamvuga uko bashaka. Mugabo nyuma bikabagera kubyomba navuze. Rero abantu bo mu ntara ya Melbourne nimusenge vraiment, kandi ndizera ko bamwe mubona ko kwera hano Abarundi bo muri Melbourne turiko turaja si heza pe. Nimwaho umutwe satani ikajyana n'ugutwi, nimuze muvuga ngo Imana ntiyahagurukije umuhanuzi kazi Zipora mu ntara ya Melbourne mu Barundi. Rero ibi byose ndiko nabivuga turabye ibi bintu Paulo yaciyemo. Nukuri abantu hari gihe bagucira umukenye bakabufata nabi, mugabo nyuma bigahinduka. Kuko ndazi neza hari abantu tuganira bakambira ati nukuri wewe, abantu benshi bamvuze nabi canke abagize ikibarangira ati nukuri wewe turemera kusenga pe. Ati kandi Imana yaragukoreye ibitangaza, ati wowe nta nuwo kwishinga. Ego bana b'Imana, gusenga ni byiza, gusenga ni byiza. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen, amen. Kwizera Yezu
ni iby'agaciro ntangere. Basi rero reka tubandanye tuje ku karongo k'indwi. Hafi yaho hari itongo ry'umuntu mukuru w'iryo zinga yitwa Publius. Aratwakira aduha indaro iminsi 3. Aleluya, amen. Ngo hafi yaho ya rya zinga ryitwa Merite, ngo hariho umuntu yitwa Publius, ngo arabakira, ngo abaha indaro, ngo abaha indaro iminsi 3. Umunani avuga ngo se wa Publius muri ico gihe yari agwaye inyonko n'amacinya. Paulo arinjira iwe. Ngo se wa Publius yari agwaye inyonko n'amacinya. Paulo ngo yinjira iwe, amaze gusenga aramwubikako ibiganza aramukiza. Paulo yinjira iwe. Paulo ngo aramvura ibiganza, arasenga, aramusengera ngo aramukiza. Aleluya, amen. Ngo aramukiza. Murumva ko Imana yari yashatse kugirira neza uwo muvyeyi, yari yashatse kugirira neza ako kazinga, kubera ko uko biri kose hoba hariho n'abantu batizera. Ariko Paulo arahagera ababwira ijambo ry'Imana. Iminsi bahamaze Paulo ntiyari yicaye, yari karababwira ijambo ry'Imana. Hariho abari batanguye kumusuzugura, ariko buriya hariho n'abaciye bamwemera. 9 havuga ngo abagwaye bose bo muri iryo zinga babyumvise baraza arabakiza. Haleluya. Ngo abari bagwaye bose bo muri iryo zinga babyumvise ingene uyu muvyeyi Publius akize kubera abo bantu bahari, kubera uwo Paulo. Ngo abantu bose muri iyo quartier, muri ako gace kitwa Merite, ndazi ko mwumva ibyo mba ndiko ndavuga. Baraje Paulo arabasengera, arabigisha gusenga, arababwira ijambo ry'Imana. Abari bagwaye muri icyo gice nabo ngo barakira. Gukira rero si ukuvuga ngo gukira indwara gusa, no gukira kumva ubayeho udasenga, kumva ubayeho uzi ko atamana ibaho, kuba wibereyeho uri umenga ntacyo unezwe. Mugabe Imana yo irazanye umukozi wayo, arahageze naho hanavuze ubutumwa bwiza, kandi akijije abantu barakize. Aleluya, amen. Bana b'Imana, Imana ni nziza cyane. Nimuze twubaha Imana, nimuze dukunde Imana, dukunde gusenga, twubaha abakozi b'Imana, ugenzure uyu muntu Imana yatumye nyimba rukuri, kuko niwashaka kumenya neza ko umuntu ari uw'Imana uzosenga kandi Imana izomuguhishurira. Twumva ubutumwa bwiza cyane, twigire mu Bibiliya twisomere, niho dutahurana neza. Haleluya, amen. 10 hakavuga ngo baradusonera cyane, mbere dufashe ubwato tugiye, baradutekerera n'ibyo twari dukeneye. Aleluya, amen. Ngo abantu barabubashe cyane, ngo barabakunze, barabubaha, babaha icyubahiro. Ngo mbere bashatse gutaha ngo bagiye, mbega bagiye gufata ubwato ngo babandanye rwa rugendo rwo kuja i Roma. Ngo barabatekerera ibyo bari bakeneye, na cyane cyane ko ibyo bari bafise bari babitaye mu bwato, nako mu ruzi ubwato bwashwanyaguritse. Bagenda barata ibintu mu ruzi, mu kiyaga, hageraho ubwato nabwo bunashwanyagurika, n'utwo bari bafise turatakara, turagenda. Mugabo abo bantu b'Imana, abo bantu beza, ngo barabatekereye, ubwo barabatekereye ingano, barabatekerera ibiharage, barabatekerera imikate, barabatekerera ibyo bari bakeneye, barabironka aho hantu. Murumva rero ijambo ry'Imana
riratubwira ko natwe dukwiye gukunda abantu, abo tubonye bikenewe tubakunde. Muraba mumbwira ngo nawe ngo twama tukubwira bantu b'Imana, mboneyeho no kuvuga kwera, muri abantu benshi mumbwira ngo murababaye murakeneye ubufasha bwanje, ariko nukuri burya mwomenya nanje ibibazo ndimo canke mfise ntahura, kuko hariho abo ndabisigurira ntibatahure. Rero umva ndababwiza ukuri, nukuri jewe mfise uburyo nta muntu ntogirira neza, ariko kubera ibintu byazimbye mu masoko, kubera ibintu byose byayangaye mu isi, kandi kubera ko ntakora akazi nkora kambere nemera naka ko kuvuga ijambo ry'Imana, ego n'ibindi no kwitwararika umwanya wanje. Ndafise umwanya ngomba gusenga, nkahagarika ibintu ndiko ndakora, nkafata umwanya wo gusenga. Rero nta kazi nkora, ntabwo amahera na leta, hanyuma ayo mahera kubera ibintu byose byayangaye simenye ingene ahera. Rero vraiment muzoze muri ihangana, kuko hari hamwe abantu umuntu kandungikira ibintu byo kunyereka ko ndi umuntu mubi, ko mvuga ijambo ry'Imana ariko ibyo nkora ibyo mvuga atari byo nkora. Ariko noneho iyo birinze bishoboka, Yezu wewe azi neza ko hari ikintu gikeneye, hari umuntu ngomba guhezagira, umukama we warabikora, hasiduka nisanga hariho nk'umuntu amfumbatishije nk'amahera, bivanye n'ihishurirwa mba narayemo canke Yezu yamenyeretse, nkamenya ati uko biri kose ndi posta Yezu yashimye ko aya mahera aca kuri jewe, ntarungika kwa wa muntu canke ko uriya muntu ngomba kumugirira ikintu n'iki. Rero ndasabye imbabazi muri abantu benshi, vraiment sishobora kuba noronka ibintu nkiza abantu bose bibaza ngo nobafasha kandi bababaye. Erega nuko bamwe bobo banakoresha amatelefone yabo kumbwira. Hariho abantu batagira na telefone, barinda no guca ku bandi canke badashoboye mbese nyene badashoboye no kuba boronka ingene bashikana ijwi ryabo kure. Ariko nabo bose Imana yo mu ijuru iyo ishatse gukorera ikintu umuntu atagira na telefone, Imana yo nyene iragikora kandi umuntu kikamushikako. Gutyo rero tuze turoroheraniriza, tureke gutegana imitego. Icyo nzi nuko nzi ko ikiza ari ugukora ibikorwa byiza bihesha icyubahiro Imana, urukundo, gukunda bagenzi bacu, kubaha ababyeyi, kubaha abana, kubahana, nicyo kintu nyamukuru kizotugeza mu ijuru. Urukundo, dukundane nkuko na Yezu yadukunze. Haleluya, amen. Bana b'Imana rero muhezagirwe, mwarahezagiwe n'Imana, murakoze. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninaza.